Sari bakunzi ba Mico Talent TV mwiriwe canke se mwaramutse bivanye naho muherereye. Uyu munsi rero kuri mikoro nkuko bisanzwe ni Joseline Irankunda ngarutse kugira ngo ndabashikirize ibiganiro bigenda bitandukanye nkuko nama nabibakoreye imisi yose. Uyu munsi rero twagendereye ahantu muri Asiatique. Inyuma ya kamera maze ndabibutse ko ari wawundi nyene ni Jedor umwe adufatira amasanamu ameze neza cyane. Uyu munsi rero twagendereye muri Asiatique hamwe kuri gashira hamwe nababwira rijejwe kurungika ibintu by'imizigo mu mahanga. Narababwiye yuko risanzwe rikorera muri Asiatique Avenue Songa kwibarabara rya 11 ni muri etage hejuru impande ya agence ya CRDB. Murabye hejuru muca mubona logo ya EHS na FedEx. Reka rero twinjira indani kugira ngo mubirabe neza ibisanzwe bihakorerwa. Kaze mwese turabakunda cyane. Nkuko rero nabibabwiye tuza twashitse adresse ni nyene murabona ko ngaha handitse FedEx. Hirya gato hari banke ya CRDB. Uhageze uca winjira ukaduga hejuru muri etage. Bakunzi ba Mico Talent TV rero nkuko nabibabwiye twamaze kuhagera aho FedEx na EHS isanzwe ikorera. Tugomba twinjire kugira ngo dushobore kuyaga n'abahakorera batubwire bike mu bihakorerwa, tubabaze ibibazo bakunda guhura nabyo canke se tubabaze neza ingene abarundi n'abarundi kazi bakiriye kino gikorwa cyawe. Karibu cyane. Bakunzi ba Mico Talent TV rero mwabibonye ko twamaze gushika muri Asiatique aho ryashira hamwe EHS na FedEx bisanzwe bikorera. Twatanguriye hasi kugira ngo muhamenye adresse nimwaza ntimuzozimire. Ubu mwamaze kubona abasanzwe bahakorera, activities zaho zose mwamaze kuzibona. Rero nkuko mubibona turi kumwe n'umwe asanzwe akorera ngaha. Reka tumuhe kaze kuri mikoro ya Mico Talent TV. Namahoro. Yego namahoro namwe muraho. Turaho turashima. Ku mazina nitwa Joseline Irankunda, namwe mwitwa bande? Nanje nitwa Mubaraka kubw'Imana nkaba njejwe gisata cyo kumenyekanisha n'amasoko muri EHS Burundi. Murakoze cyane. Mubaraka ngo ajejwe igisata cyo kumenyekanisha Murakoze cyane. Turanezerewe guhura namwe. Hari byinshi twifuza kubabaza kuko turiko natwe dushaka kumenyesha abarundi n'abarundi kazi bari mu Burundi ndetse n'abari hanze igikorwa ca EHS Burundi. Mbega muba mwatanguye kino gikorwa ryari? Hano mu Burundi turamaze igihe twinini turiko turakora gusa abanyagihugu nibo batari bwamenye ibyo dukora kuko ntitwari bwaje ku mbuga ngurukana bumenye kenshi mugabo tumaze igihe kitari gito dukorera mu Burundi. Murakoze cyane. Tugishika ngaha twahuye n'imizigo iri kirasohoka, byumvikana ko mwamaze kuronka abakiriya? Ego abakiriya bo ntibabura kuko uno munsi ni vendredi kenshi niho tuba turi mu kugira export, niho tuba turiko turarungika ivy'abakiriya baba bamaze twegeranirije abakiriya duca tubirungika. Hajya byari bigiye ku kibuga c'indege kugira bikoregwe ivyangombwa bifate urugendo bije birasangwa umwe wese aho yabirungitse. Murakoze cyane. Twagomba tubabaze ikibazo muri rusangi, mwoba mukorera mu bihugu bingahe canke se nivye bihugu byo bitemerewe gukorana na EHS? Kuri ico mbanze ntanga insiguro kuri EHS. EHS nishira hamwe Nyafrika Panafrika. Turi mu bihugu byinshi, twa dufise network nini mu bihugu vya Afrika bishika 30 byo muri Afrika. Hanyuma nyuma y'ivyo hariho ibihugu
harimo n'u Burundi dufisemo iyi licence ya FedEx. Iyi licence ya FedEx no kuvuga abashaka kurungika ibintu baciye mu nzira ya FedEx nitwe dusha tubakira muri EHS aha mu Burundi haba no mu Rwanda no mu bindi bihugu dufisemo licence ya FedEx. Ariko urabye network nini aha muri Afrika turi dufise ibiro nini aho ni kuri network. Hanyuma kurungika nako ni kwisi yose ahantu hose hashika umuduga, ahantu hose hari ikibuga c'indege, ahantu hose hashika ibitwara ibidandazwa turahashika nta kibazo. Yaba ari ico ikintu cawe kiri hanze tukikuzanira twaba ari kukijana ahantu hose hashika umuntu turashika nayo ibintu vyawe. Bakunzi ba Mico Talent TV nkuko yabidusiguriye murumva yuko irishira hamwe EHS risanzwe rifise license mu rindi shiramwe bitwa FedEx, bakavuga yuko ushaka kurunga iki kintu ukoresheje EHS canke FedEx hose aho uri birakunda. Ikindi kirushirije cyane nuko atubwiye yuko lisanzwe rikorera kwisi yose aho umuntu ashobora kugera. Reka rero dusubire tumubaza ikindi kibazo, mbega muri kano kazi ntago bishobora gushika ukarunga iki kintu ntigishike? Iyo umuntu arungitse ikintu ntigishike bigenda gute? Hariho ibituma ikintu kidashika. Ibituma ikintu kidashika ni ibintu uba washatse kurungika ugashiramwo iby'amategeko adakwiye. Muri icyo gihe ikintu kirashobora kudashika muga ntago aba ari kosa ryacu, aba ari kosa ry'umukiriya. Hariho nk'ibintu yashizemwo bitemerewe kuja kuyabira ibintu by'ibiyarura-mutwe canke ibintu byose bibujijwe n'amategeko. Igihe cyose bibonetse muri kago yiwarungitse birashobora kudashika. Ariko mu gihe ibintu byose bikwije amategeko nta na rimwe ndabona ikintu cy'umuntu, nta n'urubanza dufise canke umuntu atubwira ko ikintu ciwe kitashitse. Ico no kibemerera. Abakunzi ba Mico Talent TV murumva rero yuko kurungika ibintu bisaba kuraba kwanza ivyurungika. Hariho ibintu bitemerewe n'amategeko, ibiyarura-mutwe. Ngaha mu Burundi kindi hariho ibintu byinshi cyane usanga bitarengana ku kibuga c'indege. Nk'akarorero twagomba tubabaze nk'ibintu bijanye n'ibifungurwa nk'ubu nkaba mfise nka mwene wacu ari mu kindi gihugu ushaka kumurungikira ibifungurwa, byokunda ko ushobora kubimurungikira? Oya, ibifungurwa ntitubirungika kuri ubu aho turi ntitubirungika, mugabo turacagerageza kusaba ama-autorisation kugira tuzovashe kuba turarungika n'ibifungurwa. Hari abantu usanga bari hanze bakumbuye gufungura utuntu two mu Burundi, gusa ubu muri kino gihe ntituvyemerewe kubirungika. Gusa hariho byinshi twemerewe kubirungika, mu gihe mushaka kubimenya twobibabwira. Okay, twagomba mu ncamake mutubwira ibintu byemerewe kurungikwa kugira ngo abari hanze bifuza kurungika ibintu mu Burundi canke abari mu Burundi bifuza kurungika ibintu hanze bashobore kumenya ibyo bokwisunga. Mbere yo kwishura ico kibazo reka mbanze ndababwire ibyo dukora. Mu byo dukora harimo icitwa customer clearance. Customer clearance no kuvuga ni mu gihe umukiriya atamwanya canke afatiriwe kuja gukurikiranira ibintu byo yaba ku kibuga c'indege canke kuri poro ya Bujumbura canke hari hose byashikiye muri douane. Twebwe turatanga iyo service yo kugira clearing service, tukabikurikirana gushika gihe arishe dedouanement tukabimuzanira gushika muhira. Hanyuma turafise ikintu bita turungika ibintu bita biologic sample, no kuvuga ku bantu bifuza kurungika ama sample, no kuvuga nka ADN. Umuntu ashaka gupima ADN mu bisanzwe, ibitaro bishaka gupima ama ADN bishaka kurungika ama échantillon biologique niko tuyita mu kirimi cy'igifaransa, turabibafashamo tukayarunka ku buhinga bwa none bugezweho ku buryo ashika iyaja atarononekara atakibazo na kimwe afise. Ico kiri mu byo dukora. Hanyuma hakaba hariho iyindi service dukora yitwa LC service. Iyo LC service ni cargo. Urafise ibintu byinshi ushaka ko tubirungika, urabizana tukagukorera ibiharuro tukabikurungikira ahari hose ushaka. Hama turafise SIF na air freight, no kuvuga turarungika ducishije mu mazi canke mu ndege canke n'ibintu bivuye Dar es Salaam mu Mombasa bikaza mu makamyo. Nyuma y'ivyo turafise service yitwa your service. Iyo service no kuvuga ni
door to door, ni ku muryango tugatora ibintu ku muryango, yaba ari mu Bufaransa, mu Butaliyano, uvuze ati ibintu byanje biri mu Butaliyano ku mudandazwa runaka, uraduha details zavyo n'uwo mudandaza, tukabitora mu mangazini mu Butaliyano, mu Bufaransa, mu Bushinwa, mu Buyapani, tukabizana mpaka ku muryango wawe mu Burundi. Iyo ni service twita door to door, umuryango ku muryango. Canke tukabitora haba mu Carama, haba mu Kayanza, haba Imakamba, hose ku muryango w'iwawe tubirongeka Los Angeles muri Etats-Unis canke i Roma mu Butaliyano, tukabishikana kuri wa muntu ku muryango nyene. Ni service imeze neza cyane kandi abantu tumaze kuyikorera ntibidoga. Bakunzi ba Mijo Talent TV, ndibaza mwumvise insiguro nyinshi ya HS na FedEx niterambere ku gihugu cacu c'u Burundi, aho ushobora kuburi mu Kayanza bakagutorera umuzigo wa imbere y'urupango bakawutwara mu Bufaransa canke mu Bwongereza n'ahandi hatandukanye, ugashikira uwo urungikiye atigeze ava muhira ukamusanga ku muryango. Murumva rero yuko irishirahamwe ari shirahamwe riko rirafasha cyane mu gihugu c'u Burundi, kuko ndazi ni benshi bari basanzwe bafise ikibazo cyo kurungika ibintu. Hari n'abandi rero urumva bashobora kuba bafise ama examen bashaka kurungika gukoresha mu yandi ma hôpital yo hanze atandukanye, irishirahamwe HS na FedEx byose rirabibafashamwo. Ikibazo muza kugira muraza kutwandikira canke se mushire muri commentaire kugira ngo tuzoshobore kubishura twisunze ku bibazo mwashoboye kugira. Muri kano kanya rero tukiri ngaha, reka tumubaze ikindi kibazo, mbega nk'umuntu yoba ari nk'ahantu hakure mu Burundi dufate nk'ahantu badakoresha amatelefone manini, bakoresha nk'agatelefone gatoya, abanyagihugu abakecuru hariya mugabo bafise nk'umwana wiwe ari muri Amerika za Canada, nk'uwo munyagihugu mutoya cyane mumufasha gute? Umunyagihugu nk'uwo mu bisanzwe twebwe umuntu amurungikiye ikintu kimaze gushika ngaha turabimenya ko cashitse, kuko aba yanditse ku izina ry'uwo muntu akirungikiye ko nako kanimero naho kaba ari gato ka telefone. Hanyuma rero dukora ngaho ikintu gishitse ngaha turamutelefona wa muntu tukamubaza ati hariho ibintu by'aho umuntu yarungitse bishitse ngaha, uwo buri hehe kugira tubigushikiriza. Uravuze ko yo bari kure, ego mugabo turagerageza uburyo bwose ibyo bintu byo bikamushikira aho ariho hose, kuko naho adafise telefone ifise ubuhinga bwinshi urashobora kumutelefona mukanavugana, kuko niyo service dukora, niyo ya door to door dukora. Canke ari aha hafi twamubwira agaca ku biro, ibintu birashobora gushika n'ubundi akaba harimo ibintu bisabwa guca muri douane oberi ibigirire de douanement, naho nyene turamuhamagara akaza, hariho urupapuro tumuha bita laissez suivre kugira agende abyikurikiranire mu gihe atashatse ko twebwe dukora ya customer clearing tugende tubimukurikiranira. Hari abadashaka ko tubagirira ya customer clearing akavuga ati boje ndashobora kugenda hajya nkivugira, ari akubwira ati ni utuntu duke ndashobora kugenda nkabereka ko aragashimwe bandungikiye cyangwa agakado ngende nivugire, turamuha gwa rupapuro akagenda akivugira. Mu bintu hari mu gihe adashaka iyo stress, ari nk'ibintu byinshi nk'amakonteneri n'ibicyara muri service zacu tumukorera niyo customer clearance, tukabikurikirana gushika tubikuye muri douane tukabimushikanira muhiri wiwe yabikeneye. Murakoze cyane. Twashaka rero ufashe abariko baradukurikirana, abakunzi ba Mijo Talent TV, kugira ngo ushobore gutanga umuco neza wa adresse y'ahantu musanzwe mukorera, ndetse ushobore no gutanga umuco ku bari mu mahanga boba bifuza kurungika ibintu, kuko barashobora kuvuga ati none nk'ubu ko ndi ngaha ibiro bya HS cyangwa bya FedEx no bikurahe byogenda gute? Ugasanga benshi barinze kwiyumvira ko borinda kuja kuri agence ahantu hari biro nkaha musanzwe mukorera, ugasanga muri ico gihugu ibyo biro nta bihari, mwe wamufise ubundi buryo mu bicishamo. Basi kubari ngaha mu Burundi bwa mbere urabahereza adresse imeze neza yaha mukorera, hama kubari mu makungu nabo abari nyuma y'igihugu ubabwira uburyo bashobora gucamo kugira ngo babiture. Ego kubari hano mu Burundi turi muri Asiatique Avenue Songa, kwibarabara rya Songa kwa nimero ka 1113. Kubazi CRDB ahantu iri turi mu nyubako za CRDB kuri etage ya mbere iruhande rwa Ecobank, aha niho adresse physique yaciri. Ku bantu badakeneye kuza canke bari hanze y'igihugu tukorana mu buhinga bwa none, bashobora kutwandikira email bakatubwira ahanini ibintu byabo uko bingana aho biri,
kugira tukaca tubakorera ikintu twita cotation nka facture pro forma tuvuga ati ivyo bintu kugira tubikuraho biri tubizana aha bizogutwara uburyo bungana uko tumaze kumvikana ucu duha adresse yaho biri kuko baduhaye uburemere bwavyo n'ibipimo vy'iciro bitekeyemo twe tuca tugenda tukagira systeme twita pick up tukaja tubitora aho biri tuca tubikuzanira mu Burundi canke uri nga mu Burundi ukavuga ati je nibereye imakamba sinshaka kuza hiyo ibintu vyanje bingana uku bimeze uku kandi bishaka kuja ahanaha mu bihugu vyo hanze turabikubwira dufatira ivyo bipimo tuba ati ni uburebure ubwaguke longueur largeur na hauteur hanyuma n'ibiro ugaca tubwira n'ibintu birimo ivyari vyo ico bita commodity hanyuma tugaca tugukorera ibiharuro twenyene turamenya ukuntu tuzimakamba kubitora tubishikana aha Bujumbura ari bigenda n'umuduga kuri port ya Dar es Salaam turabirongika yabigenda n'indege cyo tubitwara ku kibuga cy'indege wewe uza gushitukira wa muntu wabirongekeye yakubwiye ati ibintu byarashitse. Bakunzi ba Mijo Talent TV reka ndabashimire mwege mwese mwariko muradukurikirana ndibaza kuri iri shirahamwe EHS na FEDEX mwashoboye gutahura byinshi kandi suno musi gusa tuzokomeza tubabwira byinshi kugira ngo amakenga mufise ahere abifuza kurungika ibintu barahawe kaze reka rero kugira ngo umuntu twari kumwe tumuhakanya adusezere agire n'akajambo keza atekereye abariko baradukurikirana. Ego ndabashimiye cyane kuba kwanza mwatugenda uyu munsi hama kubakiriya nkabanda bizeza umutekano ntangere mu bidandazwa byabo mu nzira aho biri byose hanyuma abakeneye kutwitura hariho nimero ya telefone ngendanwa hariho nimero ya telefone yo mu biro hariho na email ku bantu bakoresha ubuhinga bwa none utwandikira ku ka email cyangwa ukatwandikira ku message kuri WhatsApp cyangwa ukadutelefona ukatubwira ibyo ukeneye ko tugukorera tuba turi tayari kubigukorera murakoze cyane. Okay, bakunzi ba Mijo Talent TV rero ndabashimiye kuri mikoro ya Joseline Irankunda nkuko bisanzwe inyuma ya kamera naho yari Jedor umwese ngo dufasha kugira ngo turonke amasanamu ameze neza cyane kaze cyane muri EHS na FEDEX turabakunda mugira umugisha kandi mwubaho.